safiri angalia, yainue macho yako asubuhi ni karibu, ndugu usimame. Bene data dusangiye ukwizera bo muri Yesu Kristo, ndashimira Imana ko ndiho ndi muzima. Izina ryanje ni Alfaxade. Nifuje ko tubandanya kumva ijambo ry'Imana nkuko twama tubigenza. Ikigwa mbandanya ni cya kindi nyene cy'ibigwanisho cy'umukristo canke intambara yo muri mpwemu. Igice navuze aherutse cyavuga inkofero y'agakiza n'inkota ya mpwemu, ariryo jambo ry'Imana. Uno munsi ngomba kuvuga kwiganisho cyo gusenga, aco twita the weapon of prayer. Nicyo nza kugaruka cyane kuko ndiko sigura ibigwanishwa Imana yaduhaye. Navuze ibigwanishwa byo kwikingira, namaze kwinjira mu bigwanishwa byo kwataka ku mutungo wa Satani. Reka nsenge hanyuma tubandanye n'ikigwa cyacu. Mwami Yesu Kristo, urakoze kungiriye neza. Ndiho ndi muzima, ndagushingira intahe. Senze ngushoboze, unyeze untunganye. Sengeye akanwa kanje Mwami kavuga ivyo ugomba. Senge umutima wanje Mwami ngo nawe ugukorere. Sengeye mpwemu yanje Mwami nange gushingira intahe. Unshigikire mwemera bari nanje. Sengera bumva ijambo ryawe, n'abazokumva iryo bose Mwami baze bahezagirwe, bonge bw'intege n'inkomezi cyo gukorera no gwana rugamba twatanguje Mwami Yesu Kristo. Turimwo karwanesheje tukwizeye. Urakoze kuvyumvise, urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu umwami n'umukiza byo nizeye, amena. Uko ndaheje kubivuga n'umusigazo gace kavuga ngo ikigwanisho cyo gusenga, the weapon of prayer. Imana yaduhaye ibigwanishwa bikwiye vyo mu mpwemu ngo tumugwanye Satani tumuneshe. Maze gusoma kenshi Abikorinto ba kabiri igice 10:4-5 havuga ngo kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atejo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Nsomye no ku murongo wa 5 uko havuga havuga ngo dushingura karimbi nigishizwe hejuru cyose cyashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, amen. Ijambo ndarihagaze ko kenshi kandi nzokwama ndarihagarara ko riranezera cyane. Rero ngo bakwibutsa ko Satani afise ubushobozi, ivyo ntawe bidea ntawe utabizi kuko yaragerageje na Yesu. Rero muri bigwanzo byo gutera umwasi, ibyo nzovuga mpere ku masengesho, nzovuga guhimbaza Imana, mvuge kuvuga ubutumwa, mvuge no gushinga intahe canke prayer, praise, preaching and testimony. Amasengesho si ikigwanisho gusa. Hariho byinshi twovuga ku masengesho uretse kuvuga ko ari ikigwanisho. Hariho uburyo bwinshi bwo gusenga uretse gutera umwansi. Ivyo mwari mubizi. Abanyefeso 6:8 havuga ngo Paulo amaze kuvuga ibigwanishwa 6 byo kwikingira, yaciye avuga no jambo rikwirikira ngo bamwumve. Yavuze ngo musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubere maso mukobeje rwose, musengera abera bose. Ndasubiramwo Abanyefeso igice cya 6:18 havuga uku musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubere maso mukobeje rwose, musengera abera bose. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga, hari bituma byinshi byo gusenga, turazi n'akamaro ko gusenga naho umuntu asengera. None rero hano ndiko ravuga amasengesho nk'ikigwanisho. Nicyo gituma rero umaze kumenya kano kamaro gusenga wosenga, kuko amasengesho arafasha. Amasengesho rero ameze nka misile irenga amakontina, cyo twita imigabane y'isi.
misile iva ku mugabane umwe kanaka ikaja ku wundi. Hanyuma igaca rero ikora icyo bayitumye, icyo bayitumye igako icyo bayitumye. Uko niko amasengesho ameze, nta limite y'umwanya canke distance ku masengesho. Mu masengesho dushaka kugwanya satani tukamunesha. N'ubuyumviye iy'ijuru riri naho Imana iri, ariko tugasenga amasengesho agashikira Imana. Nta limite rero ya distance, nta limite y'umwanya. Amasengesho arapenetra agashika ahantu yategerezwa gushika. Ahariho hose arashikaho, n'ahantu ho mwijuru, ahantu ho mu mpwemu canke ho mwijuru. Amasengesho araduga akarenga inyenyeri, akarenga ukwezi, akarenga izuba, akaduga agashika imbere y'intebe y'Imana. Imana ikayumva hama ikayishura. Amina. Akamarorero k'amasengesho yo kwataka ushaka kuyasoma mu Vyakozwe n'Intumwa 12 ku murongo wa 1 ugashika kuri 6. Ishengero ryari mu gahamo ku mwami Herode. Yakobo umwe mu barongozi yari amaze kwicwa na Herode. Ubu naho Petero yari yamaze gufatwa, yategerezwa kwicwa vya vuba. Umviriza uko vyagenze dusomye Ibyakozwe 12 ku murongo wa 1 mirongo ishika 6. Ndasoma nge nasigura ku murongo wa nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'ishengero ngo abagire nabi kabiri. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana 3. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe 4. Amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo aze amushikirize abantu Pashika ishitse. Nsiguye ngo kuko ntari kumutanga mu minsi mikuru ya Pasika, mu minsi imitakatifu muri kalenda y'Abayuda. Kano kabaje kwera abanyedini nuko bakora. 5. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. 6. Ku munsi bwaca Herode amubashikiriza. Muri iryo joro Petero yari yasinziriye hagati y'abasoda 2 aboheshejwe iminyororo 2. Abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Iyo niyo texte nsomye uko nivuze mu Vyakozwe n'Intumwa 12 ku murongo wa 1 kuri 6. Aho naza kwakurikirana ngenda sigura twumve ingena amasengesho akora mu gutera umwansi canke mu kwataka. Petero rero yari arinzwe bikomeye cyane. Herode yapanga ko atamuntu yoshobora kumutabara, kuko yashizeho abasoda 16 niko twasomye bo kumurinda. Bamurinda ijoro n'umurango 4 amasaha 8. Mbere bishoboka ko mu basoda umwe yababohanye na Petero ari ukuboko cyangwa ukuguru, kugira ngo naho yokakaza bavyumve, canke agatiro kabatwaye imyororo ikore kandi babimenye. Mu bisanzwe nta kuntu na kumwe yari gutabagwa. Mwumve rero akano kantu karyoshe. Ariko ishengero naho byari bimeze uko, baramusengeye bakobeje. Niri jambo ngomba kwanza mbeshe makaririmbo mbanze miramate. Ataiona naroni
ndiko ndavuga ngo ariko ishengero naho byari bimeze uko baramusengeye bakobeje. Iyi ni ijambo ritera intege ishengero gusenga, kuko amasengesho muze ngo ni igigwanisho twahawe cyo kwataka. Muraza kubona ingene amasengesho yakoze igitero hama gatabagwa. Ingwane ikomeye cyane idufasha gusenga, nge turabe idufasha gupanga les priorités, ibyo guherako mu kwitwararika. Ndagasohoka nitonze. Ingorane ikomeye cyane idufasha gupanga les priorités. Iyo umuntu agize ingorane n'akarorero, iyo ugwaye ibintu byose birahagarara, ugaca witwararika iyo ngwara. Uba wari ufite ibyo ari gukora n'ingwara itari nke, ariko hari ikiruta ikindi aricyo uherako. Jewe sinzi uko basenze, ariko Yakobo we kera bari bamwishe. Iyi ni ntumwa muri za ntumwa 12. Baca babona akaga gateye Petero nawe afashwe. Urumva Petero afashwe kara akaga gateye, kuko Petero niwe yari umurongozi wabo w'ishengero, mwese murabizi. Icyo cyo cyabateye gusenga. Mumbabarire, ntabwo basenga ku murango gusa, ariko ibyanditswe byerekana ko basenga no mwijoro. Iki cyerekana ko gusenga ku murango gusa hari igihe biba bidatosheje. Yesu yavuze muri Luka 18:7 ati, yavuze gute? None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro, naho ibatevye? Arasubiramwo, none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro, naho ibatevye? Mwumve kano kantu. Hari ubushobozi buri mu masengesho rimwe na rimwe butuma Imana itanga intervention yihuta, ubutabazi bwihuta, intervention rapide. Yesu yari yasezeraniye Petero muri Yohana 1:18-19. Yohana 1:18 ati, nukuri ndakubwire, ukiri umusore warikenyeza ukajya aho ugomba, ariko uzosazira uzoramvura amaboko, uwundi agukenyeze akujane aho utagomba. Icyatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Uko niko yamuhamagaye, ambwiye no banga ngoma wiyumvire Petero agize mu kano kaga nimba y'amajambo yarayibutse. Sinzi neza ko Petero amajambo yayibuka, aho Yesu yavuga ati aho uzosazira, kuko icyo gihe Petero ntiyari bwasaze, yari akiri muto. Ndibaza ko yizera ko Yesu hari icyo ashobora gukora. Notebye hano byasaba ko ishengero risenga kugira ngo Imana igire icyo ikoze. Notebye, ndasubiramwo, hano hantu byasaba ko ishengero ry'Imana risenga kugira ngo Imana igire icyo ikoze. Natwe byumvikana dutegereza gusenga kugira ngo Imana igire icyo ikoze. Ibyo gusinja bivemo. Abantu twikangure dusenge, tuvyuke dusenge. Umuntu wese ahari asenge, umuneko aranyumva asenge. Waho urusenga wongere gusenga. Iyo abantu bageme bagasenga bifise akamaro, naho buri umufanya yo gusenga bifise akamaro. Rero Imana yishuye amasengesho Yakobo, Imana yishuye amasengesho yabo gutuma umarayika kubohora Petero. Dushaka gusoma muri ico gice nyene nariko ndavuga mu Vyakozwe n'Intumwa, igice ni cya 12 ku murongo 8 gushika 11. Aho twasomye twacatone ngene vyagenze. Reka zingure Bibiliya some Ivyakozwe n'Intumwa igice ni cya 12, Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo 8 gushika kuri 11. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo, marayika aramubarira ati, kenyera wambara inkweto zawe. Arigenza atyo, kandi amubarira ati, ikwire kumutamana wawe unkurikire.
arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo marayika akoze kwari ivy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika kw'irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara, rirabiyugururira ubwarwo. Barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusiga hano. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami yatumye marayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode, bo n'ivyo ubwoko bwa Yuda bwari bushamaje byose. Ni ijambo ry'Imana. Imana yishe amasengesho y'ishengero mu buryo budasanzwe. Itumarayika kumurekura cyari igice cya mbere cy'ubutabazi. Reka turabe igice cya kabiri, aho marayika yaciye urubanza wariko yagiriza Petero. Urabona umwami Herode, usomye rero aho nyene 12 19 23 Jackson 12 19 gushika 23 vuga ngo Herode amurondeye amubuze, acunaguza abateramyi avuga ko babajana kubica, maze ava i Yudaya amanuka i Kayisariya agumayo. So mu rufu rwa Herode, maze ashamira abo muri Tiro ni Sidoni, nabo bahuza inama baja kuri we, bahongera Bulasito umukuru w'abagaranzurira umwami, basaba impore kuko igihugu cyabo cyasuma mu gihugu c'uwo mwami. Nuko ku munsi washinzwe Herode yambara impuzu z'ubwami, abyagera ku ntebe y'icubahiro, abacurira amajambo. Abantu barasemerera bati, ni ijwi ry'Imana si ry'umuntu. Uwo mwanya marayika umwami Imana aramukubita, kuko adahaye Imana rurema icubahiro, aturika inyo aracikana. Yesu natugire neza. Reka turabe uko amasengesho akora nk'igwanishwa. Amasengesho arashika mu ijuru, akazana ubutabazi bw'abamarayika. Ibi twobigereranya no muri Danieli 10, aho Danieli yasenga marayika akava mu ijuru aza inyishu. Amena. Raba ko ibyanditswe bivuga ku 24 ibyavuze nko 12 umurongo kwirika nasomye na 4. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara. Yes. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara. Aha byasavye amasengesho kugira ngo amasezerano y'Imana ashike. Byasavye amasengesho kugira ngo amasezerano y'Imana ashike. Ikico dutegerezwa gutahura. Amasezerano yo mu ijambo ry'Imana ntakuraho amasengesho, ahubwo atuma usenga, kandi isaba amasengesho yacu kugira ngo amasezerano y'ijambo ry'Imana akore ku mitima yacu, our spirit cyo ngomba kuvuga. Kandi isaba amasengesho yacu kugira ngo marayika ave mu ijuru aze gutanga ubutabazi mu ruhande rwacu. Amina. Ibyanditswe bivuga ko abamarayika ari mwe muzikorera Imana, ministering spirit, zituma gukora kubwo inyungu zacu, ntizipfa kuza, ziza ruko dusenze. Kano kari mukumve, uyo dusenze Imana yatuma marayika bagakora igikorwa, bagatanga intervention. Rero kwa masengesho yacu abamarayika b'abatabazi baza kubw'inyishu y'Imana. Umenye neza ko amasengesho yacu amenagura ubwami bwa Satani ahantu ho mu kirere cyangwa ahantu ho mu ijuru. Hamuja ngo in the heavenlies hagacaboneka ubutabazi bwihuse, intervention rapide, ubutabazi buvuye mu ijuru hakoreshejwe abo bamarayika. Nukuri amasengesho arakora. Reka dusenge. Odianje utwaye umwanya muremure cyane, kongeze kuta 20 sino bandanya. Rero nzocyambanya n'ikice gikwirikira kivuga ikindi higwanisho kansenge. Mwami Yesu ndagushimiye, wakoze kujya byo rivuzwe. Ababyumvise nubahezagire
bongere kwibutsa ko amasengesho ari kigwanishwa tugwanisha umwasi satani, tukabomagura ivy'ubwami bwa satani. Hanyuma dusenze bamari kuratuma bakazokora intervention. Ndagushima rero kutwishuriye, ungere kutwigisha, nuko mana dushoboza bukoze, urakoze kuvyutsa kandi kubikoze, ni mw'izina rya Yesu umwami nizeye, amen.